Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboneshakure yacu ari nayo ryanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ni amakuru mabi cyane ku gihugu cacu c'u Burundi, ariko nanone turaza kugaruka ku makuru ahumuriza abene igihugu. Aka kanya amakuru akomeye cyane turayagaruka ko mu ngingo nkuru turi buze kwibandako. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu herereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo ryanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri wowe wajeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora akaniko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujyana nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira navurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, tukaba tuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. N'amakuru mu mwatorejwe n'umugwi w'abamenyesha amakuru umuhinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bakayaturungikira tukabashitsa ko mu biganiro vya misi yose idonido. Kuri ubu ngubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Imiliyoni 30 zatanzwe kugira ngo hagaragare ikiziga c'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL Agathon Rwasa. Aka kanya uwayatanze arahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Reverien Ndikuriyo umugambwe uri ku butegetsi umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Mwarumvirije n'ibindi bimuvugwa ko mwarumvirije ko hari n'ubundi yashiriye ko imiliyoni 3 ariko hakenewe ikiziga ciwe. Kuri ubu bintu birahejeje gukomera cyane, turaza kubigaruka ko mu makuru yacu idonido. Abene igihugu baribaza niba uri mu mugambwe undi ari mu yundi mugambwe, biravuze ko wogakwiye kuwo wamubuza uburenganzira bwiwe canke ukamukorera ibintu bibi cyane. Ibintu bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Nayo ayandi makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya mu gihugu c'u Burundi, nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyiricubiro Major Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane yafashe ingingo ikomeye cyane agafata urugendo ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, yahejeje gufata urugendo kuri uyu wa kane igerekezo ry'icenda munyonyi umwaka w'2023 yerekeza mu gihugu ca Arabia Saudite, aho agiye kwitabira ibikorwa vy'inama ihuza Arabia Saudite ibihugu vya Afurika. Amakuru akomeye cyane dukura mu ibanga ntangere biravugwa ko kuri ubu ngubu hari abajenerale barungitswe mu rugo kwa Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ku mvo z'ibintu bikomeye cyane. Mwarumvirije ko ari we ariko arakorana n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose bikaba vyakozwe n'igihangange turubuze kugaruka ko muri aya makuru yacu. Amagara ya Gervais Ndirakobuca arageramiwe, aho abasirikare bamugendanira kuri ubu ngubu bamwe bahejeje gupfa. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane tubandanya tubashitsa ko kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nayo ayandi makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu, umumenyesha amakuru Bob Rugurika ajeje gushira itangazo ahagaragara. Amajambo yashize ku rubuga rwiwe rwa X kuri ubu ngubu ni amajambo akomeye cyane, aho yagize ati urubanza rwa Generale Alain Guillaume Bunyoni rwagiye mu mwiherero. Abashaka kumenya ukuri n'ibinyegezwa muri aferi ya Bunyoni murabaza ivyaburanishijwe mu mwiherero kuwa kabiri. Abacamanza babanje gusohora abanyagihugu bariko bakurikirana urwo rubanza. Ivyo nanone yabivugiye ku rukuta rwiwe rwa X rwahoze ari Twitter. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko yashikirije ko ivyavugiwe n'ivyo Bunyoni na Neva bapfa. Ibindi vyose ni ibihenda abana. Inyuma yavyo hinyegeje ikindi kibazo gikomeye cyane. Biracaza nk'uko dukomeza tubandanya mu kubikora ko amatohoza. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Nayo andi makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi biravugwa ko kuri ubu ngubu umugwi
witwaje ibigwanisho mu gihugu c'u Burundi uherereye mu ishamba ry'ikimeza ikibira. Kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cane, ni nyuma y'uko nanone usubiriye gusohora itangazo rikomeye cane ku butegetsi bw'u Burundi. Amakuru akomeye cane dukura kuba mu micungararo y'ikibira aratubwira ko hatanguye kumvikana urwamo rw'inkoho, aho bivurwa ko igisoda coba kiriko kiratana mu mitwe n'umurwi mushasha witwa l'Armée Révolutionnaire du Burundi. Uwo murwi wasohoye itangazo rikomeye cane uvuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bukwiye gushirwa ahagaragara. Washimangiye ivyerekeranye na General Alain Guillaume Bunyoni n'ibijanye n'urubanza rwiwe, uvuga ko ibi vyose bikwiye gushirwako umukono kandi bigashirwa ahagaragara, abenegihugu bakabikurikirana kw'iradiyo, kuko Uburundi ngo turafise amaradiyo menshi akwiye gushirako ibi vyose biba biriko birabera mu gihugu c'u Burundi. Umuvugizi w'uwo mugwi yagize ati: urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni ruriko ruracwa mw'ibanga rikomeye cane. Abategetsi hari ivyo bariko barahishira ku ngene General Alain Guillaume Bunyoni n'ibindi bijanye n'ico Alain Guillaume Bunyoni yoba apfa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo bibaye kandi nyuma yaho kuri ubu ngubu hari amakuru yari amaze igihe avuga ko hari abajenerali batorotse igisoda, aho vyikekwa ko ari bo boba barashinzwe uwo mugwi wa l'Armée. Amakuru akomeye cane dufise nuko hoba hari abandi bategetsi bicitse mu kiza bagafata ingingo ruhasha yo gutera uyu murwi. Amakuru akomeye cane yaje kudushikira nuko abamenyesha amakuru bacu n'abana baba muri ako karere nyene biravugwa ko ibintu bihejeje gukomera cane nk'uko tubandanya tubishikirizwa. Abenegihugu bariko baratabaza ubutungane ku vyerekeranye n'intambara igiye gutangura mu gihugu c'u Burundi. Harakwiye gushirwa ubutungane ku rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni nyuma y'uko abicitse mu karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi boba batangurirwa gukorerwa amatoza kandi bagahagarikwa hakiri kare. Ibintu birakomeye cane nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye afashe urugendo yerekeza muri Arabia Saoudite. Biravurwa ko ashobora kuzogaruka mu gihugu c'u Burundi yatembagajwe. Mwarumvirije mu minsi yaheze aho umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye yamaraga indwi zibiri mu makungu. Mwumvirije ibijanye na coup d'etat mu gihugu c'u Burundi, ariko agishika mu Burundi mwarumvirije ko yaciye atangura kubeshuza ibihuha. Kuri ubu navyo vyoba bizoba ibihuha canke vyoba bizoba ukuri. Ukuri guhari nuko General Prime Niyongabo aka kanya afashe ingingo ikomeye cane ruhasha yo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Iyo ngingo yifashe nyuma y'uko kuri ubu ngubu umushikiranganje wa mbere atawuzi iyo yoba aherereye, nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye afashe urwo rugendo. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira turonka mw'ibanga ntangere duhabwe n'abaryango w'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, aravuga ko amagara yiwe ageramiwe. Kw'igenekerezo ry'ejo haheze mw'ijoro niho General Prime Niyongabo ikekwa ko ari we yoba yararungitse abasirikare mu rugo kwa Gervais Ndirakobuca. Abo basirikare bangije ibintu vyose biranonekara. Ni nyuma y'uko ayo makuru twayarongikiwe n'umwe mu baryango ba Gervais Ndirakobuca atashimye ko tuvuga amazina yiwe. Ibi vyose Gervais Ndirakobuca ntiyashimye ko tubishikiriza kuri iyi mboneshakure yacu, niyo mvo twatosoye bimwe akaba ari vyo tubashitsako. Amakuru akomeye cane yandi ahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi ni amakuru ateye ubwoba. Mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD harahejeje kwibonekeza ibintu bikomeye cane nyuma y'uko uwo munyamabanga mukuru w'uwo mugambwe nanone ahejeje gufata ingingo ikomeye cane. Reveriyani Ndikuriyo murazi ko ari igihangange c'indakorwa ko mu gihugu c'u Burundi.
murazi ko atowovuga ijambo rikomeye cyane kuri we. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, mwarumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo hari umuntu yashiriye ko imiliyoni 3 ashaka ikiziga ciwe. None imiliyoni 30 zatanzwe ku kiziga ca Agathon Rwasa. Kuri ubu ngubu ibintu vyabihejeje gukomera cyane. Ku igenekerezo ry'umunani Munyonyi umwaka w'2023 niho abasirikare barungitswe gupfungirana Agathon Rwasa, umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. None kuri iri genekerezo, iri joro vyari ibintu bikomeye cyane mu rugo kwa Agathon Rwasa, aho abasirikare n'imbonerakure batandukanye batanguye umugambi ukomeye cyane wo kuja kwa Agathon Rwasa. Ibintu bikaba bihejeje gukomera cyane. Ikiziga cagaragaye ntiharamenyekana yoba ari nde yoba ahejeje gupfa, ariko abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza ku vyerekeranye n'iyo dosiye iriko yibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Niba umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi canke ari mu yundi mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi canke utari umwe n'uri ku butegetsi, ivyo ntibisiguye ko umuntu yogakwiye kuba amagara yiwe ashirwa mu kaga. Amakuru akomeye cyane rero ni uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye arakwiye gufatiranya ibintu bitarakomera cyane mu Burundi. Aba bose bari kuri iyi ntwaro bariko bararangwa n'amabi akomeye cyane barakwiye gutanga nayo abandi bagajaho bashoboye gutwara neza, nk'uko abenegihugu babishikiriza mu itangazo rikomeye cyane. Mwumvirije ibijanye n'ivyo Bob Rugurika yashize ahagaragara ku rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Abenegihugu nibo batanguye bamubwira ko ivyo vyose ari ubugambanyi. Bamusiguriye bavuga ko uyu Bob Rugurika nawe ari umugambanyi, bavuga ko bamwizeye, none kuri ubu ngubu akaba yarahejeje gukora no kugambanira igihugu. Nk'uko abenegihugu babishikirije muri komantere, baravuga bati twarakwizeye ko wari umunyakuri, ariko wapi, igihe bakurekura nije navuza ifirimbi, kumbe wari umucezo wa ndani. Tuzi yuko udahengama ariko ukama wiganirira n'uwuturya, uzobibazwa. Iyo ni komantere yashizwe ku rukuta rwiwe rwa Twitter n'umwenegihugu. Undi mwenegihugu yabandanije agira ati uri umugambanyi wowe, nta nyandiko zawe zikenewe. Undi mwenegihugu yagize ati nawe winyegeje inyuma yavyo. Amakuru akomeye cyane, mbe wa muceri watwemerera wamwe n'akaneza wiri uzowusesa ryari? We ushobora kuba ufise ide ku vyavugiwe mu bwiherero mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni, kuko ntaco yakora uraturuzi. Amakuru akomeye cyane duhabwa n'abegereye urwo rubanza, umwe mu basigaye muri uwo mwiherero wabaye kuri urwo rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni aremeza ko hari ibiriko birahishirwa n'ubutungane bw'igihugu c'u Burundi. Bikavurwa ko ivyo vyose biriko birahishirwa birimwo dosiye z'ibihangange mu gihugu c'u Burundi, ariyo mvo iriko iratuma vyose bikorwa mu ibanga rikomeye cyane. General Alain Guillaume Bunyoni yagaragaye mu mabi menshi cyane mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije aho umutegetsi inzu zose zikoteshwa mu burongozi kandi zigakoteshwa na leta kandi zigakoteshwa kuri uwo mwenegihugu. General Alain Guillaume Bunyoni yibonekeje ko afise imbaraga zikomeye cyane, ariko kuri ubu ngubu nawe urubanza rwiwe ruko rurakorwa mu ibanga rikomeye cyane. Turakeneye umuco wo kuvyerekeranye n'ibi biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka ku bijanye n'amagara ya Agathon Rwasa nituza kuronka amakuru akomeye cyane. Turafise umuryango wiwe ariko araturonsa ayo makuru mu kanya nyuma y'amatohoza. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatozo, turaza kugaruka tubibashitsa ko hamwe n'ibindi twabateguriye kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Umugambi wa coup d'etat no kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye vyo bigiye gukomera cyane.
hateguwe umugambi ukomeye cyane wo kuba bajijisha bakoresha ibikangisho kuri Generale Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo byose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane hejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi, turaza kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero amakuru ariko aravugwa mu Burundi, turagaruka ngo tuguhe kaze muri ayo makuru nyene nk'uko tubandanya tubashitsa ko amakuru akomeye cyane iteka umunezero nivyo tubipfuriza gusubira kubana namwe. Aka kanya rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi twabanye muri ibiganiro, ndaza kugaruka mbashitsa ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avugwa mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye muri politike, umutekano n'agateka ka zina muntu. Iyi ni Burundi News TV.